vyagenze ku munsi wa gatanu no ku wa gatandatu no kuri w'Imana igenekerezo rya 27 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 abenegihugu bo mu KINAMA no mu Micungararo bari basidukanye n'iyonka ku kibuga c'umupira w'amaguru mu KINAMA ahariko harasozerwa imisi 3 y'igikorane c'ubutumwa bwiza categuwe shengero Minevam hamwe na Jesus Heals Miracle Campaign kirongowe n'umuvugabutumwa Reverend David Saki. Bishop Peter BARINZIGO umwungere mukuru w'iryo shengero aho rimaze gushika hamwe na Reverend Pastor Aime NINGANZA aserukira imbere y'amategeko mu Burundi bavuga ko bahimbawe n'umusaruro wabonetse mu misi 3 y'igikorane. Baranavuga kandi ko ijambo ry'Imana ryabibwe muri bino bikorane bize ko rizohindura biboneka igihugu c'u Burundi. Ubwa mbere ho ndanezerewe cyane. Ndanezerewe kubera ko abantu benshi bakijijwe bakakira umwami Yesu. Mu bisanzwe ubutumwa bwiza iyo buje bubohora imitima. Abantu benshi bakora ibibi kuko bataramenya Yesu, kuko batakijijwe. Umuntu yahora yiba akijijwe ntasubira kwiba. Yahora ari umwicanyi akijijwe ntasubira kongera kuba umwicanyi. Nuvuga rero bizana amahoro mu kibano, bizana amahoro mu gihugu, bizana ubumwe, bizana umunezero. Umugore yashwana n'umugabo bakijijwe ntibasubira gushwana. Uzosanga kenshi abantu baracanyemwo, abandi barakomerekanije, hari ibikomere n'umubabaro hagati mu bantu, abandi ugasanga hari ukwihebura, ariko ubutumwa bwiza busubizamwo ivyizigiro bigatuma abantu batandukanye basubiza hamwe, bigatuma kandi umuntu abona ko hari ico yokora kuko yaremwe n'Imana imufitiye umugambi. Inyuma y'aho abarenga 600 bakiriye agakiza abandi nabo bagakira indwara n'ubumuga, Reverend Pastor Aime NINGANZA avuga kandi ko biriko birabera mu gikorane ari cabona kugira ngo abantu bakizwe. Iyumvire imyaka 2000 ubutumwa buvugwa buti ingo izere, hari uwagukunze, hari ugufitiye umugambi mwiza, ariko abantu bakayifata minenegwe. Ibi ni cabona nibize bikubere nk'uko umenga nikibereye icabona gusa uvyumva uja mu muriro, ariko vyoba vyiza ko bikubera icabona nawe ukabigiramo uruhara ukitaba umuhamagaro wa Kristo. Mwomenya ko iruhande y'indirimbo intambo hamwe n'ubutumwa bwiza abitaba ico gikorane barongoye n'abarongozi b'ishengero Minevam bafasha akanya ko gusengera igihugu c'u Burundi. Inyuma ya bino bikorane iryo shengero rikaba rigiye gutegura inyigisho z'abavugabutumwa rizoronka amashengero atandukanye rimaze gutangura mu bihugu birenga 12.